bezami mumeze neza nizere ko mwese mumeze neza. So twe turameze neza turashima Imana. So muri no video tugiye kubereka ukuntu ushobora kuraba ico wita weekly challenge baguhaye burindwi. So ku munsi w'ejo ni lendi mwese namara kivuga kenshi kugira ngo mwese muvyiteho. Nashobora kubabwira ukuntu akamaro ka weekly challenge sinisubira muri no video ngo ndababwire ngo weekly challenge imaze ibi ushaka kubimenya tuje kuri page yacu ya Facebook urabe video na postinze ndabasigurira akamaro ka weekly challenge. Ntitugenda dusubiramo ngo none dusubiremo nta mwanya dufise. Ja muri Facebook yacu urabe video twakoze hanyuma uyumvirize uraza kubona akamaro ka weekly challenge. So wewe fata Facebook yawe uyinjiremo hama ukore follow kuri Naso Star TV, okay? Winjire muri Facebook yawe then ucuza ngaha urondeze Naso Star TV hama udufollowing kugira ngo video irahari twakoze akamaro ka weekly challenge ngaha, okay? Ini twavuze ikintu cha weekly challenge iyi video nyene. So rero reka tubandanye byashaka kubereka rero ni weekly challenge ni gute rero baraba weekly challenge baguhaye mwino somene, okay? Ukora weekly challenge uraza ngaha kuri profile yawe canke ngaha kuri dashboard, professional dashboard ukafyondako then ucuza ngaha ku izina ryawe ahubona akazina ka page ni igufa kucifyondako then ucuza ngaha kuri weekly progress, okay? Weekly progress ngaha murahabona ukafyondako ucubona ngaha izi weekly izi ngizi baziduhaye izi baduhaye. Donc buri somene kandi buri muntu bamuha weekly challenge sero nuko babona performance ya page yiwe nivyo babona ko akwiye kuzuza kugira ngo ashobore gukompleta canke ashobore guperforminga neza. Yo Facebook yo nyene niyo ikwihera ama challenge uzogira uzokora, sivyo? Par exemple ngaha murabona handitse ngo weekly ya mbere, donc challenge ya mbere barambwira ati get 3 new followers, runka ababone canke aba followers batatu mu ndwi yose. Ubwo rose abantu batatu izo ibaye valide iyo ya mbere. Hanyuma create 3 new public post, abavuga ngo post zitatu ziri public mwisomene. Nizo bagabo vreba utari kinebwe uhavunane wo gupostinga post zitatu vreba uri kinebwe. Ya gatatu bavuga ngo create 7 new public reels. Donc izi nugupostinga twatu video duto tumwe tumara umunota umwe canke umunota n'amasegonda 30 ubu post indwi, sivyo? Natugenda twonyene tugoye gukora toa telefone yawe biba vyorosha. Hanyuma tugira ngaha automatically share your Instagram post to Facebook. Iyi rero uconnecta Facebook yawe ukayiconnecta na Instagram, okay? Ngico gihe rero urashobora gupostinga content yariyo yose uyipostinze ikakije kuri Facebook ndetse na Instagram, iyi ikiba valide direct. Hanyuma ngaha iphone handitse ngo add your bio. Donc kuri Facebook yawe shako biography ya Facebook yawe donc ubuzima bwawe like I don't know shako biography, okay? Ivyo umaze kuvyuzuza vyose ari bingahe ibi vyose murabibona. Umaze kuvyuzuza ibi vyose ibi iyo weekly challenge ikiba completed. Hama Facebook kivuga ati uyu muntu kweri ni umukozi reka tumwongere izindi weekly challenge twabona ko ashobora kuzuzuza. Merci beaucoup bana natwe mukutibagira gukora subscribe niba waramaze kuyikora naho nyene. Merci beaucoup turagushimiye. Hanyuma utibagira kudufollow kuri Facebook, commentaire rero turazishaka, partage turazishaka. Utibagira kufollowinga Wanje official kuri Facebook, Elike TV 257 kuri Facebook ndetse na YouTube ni Eric Live TV. Utibagira Gahutulo Comedian. Merci beaucoup.